yaravuye hanyuma arazuka, yarababajwe umwami wanjye Yesu, yarandesheje umwami wanjye Yesu, yaravuye hanyuma arazuka, ajagiye iburyo kwa se kunene y'ubwami bw'ijuru, azogaruka kutujyana aho yaduteguriye, ahari natwe tubeho. Ajagiye iburyo kwa se kunene y'ubwami bw'ijuru, azogaruka kutujyana aho yaduteguriye, ahari natwe tubeho. Yavuga bazomubona abantu banjye bose, bazozibona nazango kuzimambo, bazotaka barira baboroga. Umunsi umwe izamani yavuga bazomubona abantu banjye bose, bazozibona nazango kuzimambo, bazotaka barira baboroga. Mugenzi niwitegure, mugenzi niwitegure, uzosigarurira wicuza. Ugeze iyo nkamenya, ugeze iyo nkamenya, banaratiya bwagiza. Mugenzi niwitegure, mugenzi niwitegure, uzosigarurira wicuza. Ugeze iyo nkamenya, ugeze iyo nkamenya, banaratiya bwagiza. Mugenzi niwitegure, uzosigarurira wicuza. Ugeze iyo nkamenya, ugeze iyo nkamenya, banaratiya bwagiza.
Urazi ibikorwa byacu
ibyo bakabinyegeza amaso y'abantu bakibagira ko wewe muremyi wabo babona ijisho ryawe iryimiwe ribona hose Mana yacu mana y'ukuri urazi ibikorwa byacu Mana yacu mana y'ukuri urazi ibikorwa byacu Mana yacu Mana yacu Mana yacu fasha abantu bawe Mana yacu fasha abantu bawe Abazimiye abataye inzira yawe ubakorere mukiza wowe Mana yacu Mana yacu fasha abantu bawe Mana yacu Mana yacu fasha abantu bawe umuremyi wacu Mana yacu fasha abantu bawe Mana yacu Mana yacu fasha abantu bawe Cyo gituma tutihebura naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora cyo gituma tutihebura naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere yahinduka uko bukeye kw'amarusha yacu abahutse yakanyaka none yiyongeranirije kudushikiriza ubwiza buremereye bihe bidashira kw'amarusha yacu abahutse yakanyaka none yiyongeranirije kudushikiriza ubwiza buremereye bihe bidashira natwe ntituraba kubiboneka
rucuko yomenywa n'umuntu wese